man Sadbi motherfucker ndakwemeye ndaki ya uri umugabo man ugafata neza ugakoranya abahungu abakobwa abamama abapapa bose ugashira pembeni ngaho ukababwira iyo yaga ndabasabye 10:30 tuze guhurira ku kibuga canje ndaza kwasambazamwe amayinite muraryoherwa cyane okay byari vyiza aho reka tufate karata ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu byose ugaharura amayinite kwanza ukayakuramwo ukayiha ukayisangiza wenyene kwanza akakuryohera hama rero kuri rezo sose kacuba rungikira igihousing imva igikopo misavye kidaji urabibona kacuba hereza bagashiramwo je mu masegonda nk'atandatu ikarata 3 bameje kudishiramwo fie zose bameje kudishiramwo muga kaciduye kidaji aresa simvuze abamesha bansumba mu masegonda 3 ikarata nka 5 zose bamaze kudishiramwo bien mukazusanga ari mu commentaire bako ari doga bose ngo ikarata ziragaragara abatavyemera mugende ku rubuga rwa Sadbi murabe mu commentaire ari abamesha muharure neza honest usanga ubwo nyene mu commentaire ukasanga ari dongo na mentalimo ari abamesha deshakira bigusikarata akiraba ukishira ko irabira mu birere bamaze kuri boom muri phone muga ukazoma ngo bako ari doga kandi Sadbi urazi katari ryambere are simvuze nki video iraho yagize live sinzi nimba ari wabiteguye imba ari wabipanze sintumbazi yagize live dicta ikarata zibiri mu mwanya agitangura kivugaho okay ibiki nibiki nyakubaho mukuru w'igihugu cyacu yatwigishije gukundana muri bwabo umwe savye byose byarumvikana muga hageze kwa dicta ikarata muramaze kumva iradio iri kurarondera frequency bideni gwigira bideni byo twaguma twumva uyindi myanya yose yari vuga neza ikarata ya mbere ageze ku dicta kazumva ama frequency akacahora akavuga ati mbo sisubiramwo ageze ku ya kabiri kazumva ngo ama frequency yatanguye kujyamo bivyo bintu blaza kamuna tapa na mainite pana watu afulaya bas bajohegwe lakini situlete mambo za Brazil nje mwenye site navyo gamana kuratakaza abafana sio fresh bro lakini tu ja blaze bro ntaonagiye urendi kumwe n'umufana wa simufana kwanza ari muri team Satura Sadbi odi Washington Ramuzi Washington bikwaye safi sana braza mtu wenu akana tuko mente ya 4 ibidaji vyemeze gute nta muntu umegeza abesha ndasubiyemo abantu mutari sharp ryamete namushobora gutsindira Washington ngoya kwanza je mu masegonda 5 ikarata 5 mba nahejeje braza none ubona kubwira man uvyo wibaze yuko uri wa mbere ngaha mu kwinjiza mainite hariho nabandi bantu bani baba sharp umenga afise ntuzeya copying it paste mu maso ibintu abibona nimuvyemere mushake muvyemere abayatsindiye nimuyashire ku mbuga bayabone uko mutima Satura ntashobora kumushira Sadbi hasi n'umuntu adashobora kwiba abanyagihugu biwe akora ibintu biciye mu mategeko ndamuzi pe Sadbi humura amanite bayatsindiye kandi barayafite rero igitangajije acashira kama ama screenshot ya telefone yerekana yuko gute ushaka kudoa ama screenshot ya lo quantième mbega no style le 22 kwa gatandatu gute no ntabwo ari kibazo cha Sadbi ni mangwa ayo mantuze Lumitel sigaye ifite amakosa ikora kuko nta kuntu bo kwandikira ngo ikarata ngo uno munsi kazabana banditse ngo 26 kwa gatandatu ivyo ntibibaho umva rero amakosa yataye kuri Lumitel amakosa ya Lumitel kuko nibo bantu bariko barakora amakosa muri mu bintu byabo bya ntuzeye donc informatique yabo ikiragenda nabi bya muri no minsi Lumitel urazi ntabwo ihagaze neza ahubwo amakosa nayo wabo sasa mu wajambo makisha tuvuga ko Sadbi atakosa nimwe none nigiki cemeza ko ziya karata ariza uyu munsi na sheki tariki n'umwanya turaza kumujija na sheki tariki n'umwanya ikintu cyo vyemeza ko ari ubyukuri nuko Sadbi atobesha barabakunda kare 5 secondes karata mbanamaze muganda kugiye muri 3 secondes hariya muri sare baramaze kunanga bavuga ati sizo none stano je nakimana nimviri nkagira ya mbere abamesha bose bari gado bari mu byatsi baraza kuba bamaze kuzitora ukera kwanzi vurira guwe urabibona cyangwa gatereka mpere kuyanyuma omwe basi kuyanyuma baraza kuvyumvira bo baza kuba batevye kuvyumvira muga munyo navuze ati nkagira ni yanyuma abandi bavyimvira mukati reka basi ngire ikurikire yanyuma urabibona
muga baza reka kumushyigikira abantu kintu wibeshe ko rero bishore nara wibaze ko ico cyumviro ari gifise wenyene nabandi biyumvira nkuko nyene wiyumvira ati nkagira ya nyuma nza gusanga undi yayigeze nkagira ya mbere nza gusanga undi yayigeze ngira iyo hagati bose nuko twiyumvira mani rero cyo bamwibaza wapi ndakeye wapi oya